murabona ko abaye mu buzima bwiza cyane ari fresh novuga Chris ari miki rore Chris ivya dore skibazo cyawe Chris Benichou come on ye Chris raweye bose takufukuza ku kazi Bigenda ndakubwiye ikintu kimwe ibi bintu ntabyo twavuganye urabyumva kandi je sindabikunda ibintu mukaramuka muri posting icambere je nta muntu numwe mpana ninjira mu nzu wese ndaza kukuraba iwanyu urabyumva I know jokes ndabikubwiye kandi sindiko ndakintu nukuri ko sindiko ndafye ubwo munkengera mbega ngaha ni muhira iwanyu canke ni wawe ni wanje ni wawe yes ni wawe mbega na mafaranga kwe muri Bujahit Benichou suto sana napasha nikuulize na mafaranga kwe muri Bujahit Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'abakizena bisha muvuga muri industry of Buja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tubaze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurira ngo bakunzi ba bakunzi ba Bujahit TV ndazimware mu nkumbuye. Yes, uno munsi ndi ngaha nyene nuvuga ndi mu Gasenyi. Yes, naje kuraba umukobwa mu bad girl. Nuvuga Bella benshi bakuze kumwita nuvuga bad girl bivanye n'ukuntu mu muzi. Yes, akunda kuvuga ikinyarwanda cyane bivanye nawe yakuriye ariko no mu Burundi kazi mwese murabizi. Yes, kumbe tuje kumuraba atavyazi. Kumuraba atavyazi kandi mwishi mukeneye kumenya mbega bad girl agize amisi ari mu bikiko bari bavuze ko ngo yaragize imisi agwaye ntituzi yari asanzwe agwaye reka tubimenye no muturaza kumenya ivyo bad girl asanzwe agwaye. Yes, ni Beni kuri micro behind the camera ni Juma Jet professional akabikora neza cyane mbega mubibona gute mubibona gute tubigire gute attention abakozi ba Bujahit babantu heza cyane sawa amahoro birajya neza amakuru y'imisi kumenya murafise ubwoba bite bisa urakomeye ubahe nyene cyangwa mushitsi banye Kristari Bella nawari etaraka kwesha ndabatse wae ndabatse cyane karatera umuce yes kozi bite biraza neza uragwaye urwaye muri bya bindi urwaye kare urwaye bya bindi nyene bite rero biraza neza uwo muceri ngo ni wa Kristo Kristo ari he Bella ari mu nzu haruguru Tukse dushika twinjira Kristo we ntatubuze Juma Jet professional bado arabandi gushika ba Kristo abanye yari cha yanyoye chai pit ya you already know Juma Tukse Kristo Bella chaga ari bitugari ko ya papa girl. Yes, murabona twamaze gushika novuga mu nzu Kristo asanzwe abamwo muhira iwabo. Yes, kumbure biraza kugenda neza cyane araza kutubwira amakuru yiwe kuri bimeze. Kristo Bella ingo gato Bella yes bakunzi uravuga gute presentation mbega ya Bujahit bad girl yes bakunzi ba Bujahit TV kumbure uno musi mwari mufuje kumenya novuga ubuzima novuga umeshe makuru wanyu kumbure ubona inasigiye novuga tuvuge gute ikibanza. Yes, nanasigiye Mike uko abikora uko abaye mu buzima sanzwe abayemo. Yes, murabona ko abaye mu buzima bwiza cyane ari fresh novuga Chris ari miki rore Chris ivya dore dore skibazo cyawe Chris Benichou come on ye Chris raweye bose takufukuza ku kazi Yes, abakozi ba Bujahit TV kumbure urabona ko Kristo bitavuye neza bakubwira ati ubibone kubikorera abandi ntawe gukorera. Yes, turaza kuyaga byinshi kumbure Kristo ndazi Kristo turakurindira basi ukarabe maso siko tukurindire yo ni bad girl kumbure ka turicara muga warunyirukanye nabe last so fresh. Yes, kumbure turatera inkuru n'abakunzi ba Bujahit ndazimare mu nkumbuye mwibona gute
amakuru y'imisi bimeze gute ndabaramukije andika muri comment niba warukumbuye Beni sa Krista umviriza ndakubwiye ikintu kimwe ibi bintu ntabyo twavuganye urabyumva kandi je sindabikunda ibintu mukaramuka muri postinze icambere je nta muntu numwe mpana ninjira mu nzu wese ndaza kukuraba iwanyu urabyumva I know jokes ndabikubwiye kandi sindiko ndakina nukuri ko sindiko ndafyina ubwo mu mpengera ikindi naco ibintu byo kwinjira mu nzu mani mutambwiye no kubera iki Krista ndambwiye nese mu gatondo vrema usa neza biragusha yes bakuzi muwara sagute jukes wari kurufise kamera bana Krista sagute unafana mzuri umukobwa kera umukobwa uje kumuresha kugira umutware baza kumuraba mu gitondo avyutse raba kuntu Krista vraiment nena yahe makuru urondera kuri jendo muririmbye jewe mwenshi makuru wa Bujahit none byo nibikukurambiye none ni bibi none kujya wari bikorera abandi rero mva biryoshe nta muntu umwe genda biraryoshe Beni nta muntu mera rihe mere si hari umviriza bantu zimye gato azimya kamera gute ndakubwira yes kumbore bakunzi ba Bujahit TV ndasuye kandi kwaramutsa yes ni Beni kuri micro behind the camera ni novuga ni Juma Jit professional yes kumbore turaza kuyaga byinshi novuga na Krista yavye kire nabi kumbore bivanye n'ukuntu twaje novuga bivumbura nuko muyizi nuko nyene nukuzanye mu rutamwiteguriye atavyiteguriye yes kumbore mu buzima nyene asanzwe abayimwe novuga bwa vrai bwa bundi nyene nyabwo yes urabona yuko ni Krista Bella hano asanzwe aba ni heza turaza kunya byinshi Beni uje nabi mugabo uje nabi nje nabi gute Krista uje nabi Beni ibintu nzobigukora hamwe wicuza ubuzima bwawe bwose bwo kuba usigaje kubaho ndabikubwiye jewe Beni bamvumbura sawa shawo ukoze buti kwe Beni bamvumbura bya Beni shawo ndose kweri yes kumbere tuza kwega byinshi na Krista nene Beni waje jyana uno munsi nyene na jino munsi direct no ku kiganiro kwa Krista ubu nyene munsi nje uno munsi nyene bari bakonone wewe oya gusa nimvire nyene ko twokorera kuri Krista ko amakuru ndafitiye ni menshi cyane ya naba musta wakoze bose twakoranye kumbere uyu niwe wa mbere dukorana nk'abafise novuga content nyinshi cyane zinuvuga zimwerekeye ya kagenda ari serious amakuru Mr Bad Girl Yeah, damn, could be the bad girl shot. I could believe champion must conquer for real. Man, bad girl. Kabisa the bad girl. Amakuru Misi. Meza kweli. Biraza neza. Gusa bakunzi ba Bujahit. Guys, murabizi je mazi misini ngwari. Najya naragiye ku kazi birasubira. Yaragwaye iki? Okay. Rero je ibintu byo abavuga ko umuntu ndavumbura Beni. Umuntu ndavumbura. Abakobwa narabikoze kwa Noze. Abakobwa mubahwe. Kwa Dof. Mubahwe. Turazi yuko kira kwezi muragwara yaragwaye iki tubwire warugwaye iki nibijya nyene comme d'habitude canke nibindi none Beni tunje mu kiganiro fresh no nabaje kuramutsa ucumwa baramutsereka kwa turi kuje nyene waruvuze wewe ndakubazi kwa tukimwe wewe kwanza John ushaka kwa suto Apana sho kusema niko suto umenyeshe makuru cha kwanza first time utegezwa kwanza kuba unuvuga ubaza ibibazo byinshi sivyo nivyo ahantu warugize iminsi waje kwigishije gusa twebwe by'ukwezi kose nibiki sasa none niko ndakubaza none Kristo warugwaye ikibasi naringize iminsi je niko ndavuga nuvuga n'abadutwara muri Bujahit bambwiye ko Kristo agwaye yaragize imisi agwaye cyanavuga ati Kristo yaragwaye ngira abwiye ko ngwaye ntambwiye ivyo gwanje twanabikuba jeje warugwaye iki Jako gashanje ko. Yumva je ndanuka. Krista aramfashe nabi kuri. Abantu mwari munkumbuye mubwirira ikintu Krista aramfashe nabi. Je koganye. Man sinakufashe nabi Ben. Uriko aribwa mu nda. Biranse ko ni biranse ko ngara biranse. Ariko aribwa mu nda. Uriko aribwa mu nda ya Krista. Mubirabeneze ibi bintu. Krista uriko aribwa mu nda. Ego kweli. Yes ko brari joke Krista bimeze gute rero? Ndashima Imana. Amakuru y'imisi sha my sister. Biraza neza. Welcome back my brother. Thank you sana. Je namye niyumvira ndagwaye ukwezi kose kureze ntari mu kazi. Ariko Krista umenga warubizi ko nzogaruka. Warubizi ko namasenga mvuga man. Ndasabye basi Beni agaruke kwako bakunzi ba Bujahit ikintu mutari muzi je nashitse Beni agiye kandi rero nagiye kurondera akazi muri Bujahit arahandi hantu nari nabanje gusaba namaze naje muri Bujahit nabanje kuvugana na Landry promoter mana minushe twavuganye gusa canza muri Bujahit nibaza ko nyine Benichou tuzokorana neza ko nabonaga ari umuntu abikora neza mbwa ati uyu nzomwigira na chance mpashitse acaragenda ndavuga mana kubera sinagiye Krista yeba naragiye sana kugaruka no umviriza boss yambwiye ngende gutanga ubufasha acha burofu unapendaga franga we sio kusema ni franga tu Krista sinavuze ko wagiye nabi no sinagiye ahubwo ndashitse cyasanga uragiye no yeba naragiye sinari kuba nagarutse Romp nari nagiye mu bindi boss yarandungitse that's why nagarutse nari kijya gihe yanenda kwaze Krista igihe
igihe Bene ndikanzane message nakwandikiye ukigenda sibyo urayifite Dere message twishyire hasi ndayereka message nakwandika ngo bro yeje ko narinje kugira dufatanye urugendo kucumbwira ngo chapata franga mingi iyo message ileta iyo message ileta bakuzi ba Bujahit muri TV murazi neza ko dukundana kandi murazi neza yuko jewe ntokora ikintu ntababwiye yes kumbera n'igihe novuga muri mufise novuga imije madidane naragarutse ndababwira ati je muri Bujahit sinigeze mvayo ahubwo kuboneka imbere ya kamera nico mutagiye kubona ariko ninagaruka muzobimenya siko navuze yes yes kumbera ndaryohewe sana ndaryohewe sana so proud man je ndaryohewe ko na Benichou sinzi ko iyo aza ko wari undi muntu agize ibi sinibaza ko twanari kwicara ngo tuganire na kamera abana ari kuyimena n'ukuri ariko ndaryohewe kubera Beni ariko umuntu yakoraga ikiganiro kaza wumva Benichou umva Benichou era wa Benichou muganga Imana kugarutse igituma nahereye kuri iyo cyapa for the first time igituma nakoze ibino bintu niko na kenshi iyo nkinze kubaza n'abantu mbega iyo nkoze ikiganiro ndakubaza ati mbega uno munsi kugenda gute ko wabyutse kuri wewe bimeze gute Christian ndakuze ndabikubaza nakubonye uvyise gute bimeze gute tubwire ati Christian umunsi navyise bimeze gute byagenze gute guys nabyutse nka 2:00 ndabivuga nabyutse nka 2:00 turi saa 4:30 nabyutse nka 2:00 nandikira Jux ndamubwira yebana Jux bikoye acambarira ati safi bari bafise programme yo kuja kumvumbura mviriza tunamubwira ejo ndafise programme 11h mugabo iraba confirmé okay acambwira ati Chandamaze none Beni araza kubera ko tuba tubizi Bujahit dukora muri famille na imbizi ko Benichou ategeza kuza Benichou araza ngo nguyu reka ndamuguye turavuga na Benichou nambwe bana bro ushafika ku kazi cyambwira ngo mugabo nge bana ngo ngira nje gukoresha abantu bamwe baraho ngo we ngira turabona ni washika ku kazi ko aje nayo mfite programme ya 11 ndavuga ati ndagenda saa 5 acabona the big man aramuguye ko yes mbega Christa nuvuga bwa mbere bakuvumbuye bwa mbere kweri wabyakire gute rero oya nta kintu na kimwe mfise ndenzaho gusa nyene kwa kuntu bahora bavuga ati umuntu yirabura ni fresh gubi abane usaneza kuri kamera uri inzobe oya ntaco nta muntu urabona umuntu yirabura basa n'uyu mushatsi ariko we ni wirabusa shokola hera ari abantu usanga bafise inkondo zigereza erega nsohotse nibaza ngo niranzi agiye ari abakobwa tubana haya uriya rupango ari harimo abandi bantu bahaba sinabonye imengo nabaririmbye gatoni randiri kweri ntabandi yaje kuraba narinje ngo nje gukora kirido ndabe nsure kwiryamira yes kumbura Chris the bad girl yaragize imisi agwaye yaragize imisi atariko araboreka ruvuga kuri kamera za Bujahit no gufata mic ya Bujahit mbega Chris wari ugwaye ibiki Chris byagenze gute kugira ugware mbega basanze ugwaye iki muri rusange tuvugisha ukuri tuvugisha ukuri naso so guys je nagwaye ari mfite nengize imisi numva ntameze neza natonda kukaza ngumubwira amabuja ebana mina ndisikia vibaya numva ntameze neza hama hari jeudi hari groupe tubamo nyene yitwa fasha nawe warafashijwe groupe irimo ba Saido Nyanka badide kishi ba Barotel so hari rero igikorwa twa dufite cyo gufasha turagenda gutanga amakaye mu kuvayo mvayo numva meze fresh jeudi ndazi ku bantu banzi barazi ko nkunda kuryoherwa ndi umusazi bengaho vendredi rero sasa ebana cafatwa ni iki gipande cose iki cy'uruhande ngaho partie gauche urubavu rwose rurangiye ebana sana abana twateye kunda bwerega je simbasha guhema cibaza ni za nkuru zanje tunabwa je ni nabi sindiko ndahema neza ubaye iki gape ndavuga je sindiko ndahema neza nari nice muri ntebe nabo bari nga ca ndajyamuko njyame umutwe uru ruhande rwose bica biranga gakora gutya nkumva ntubabara simbabara pararize je rero kubera ukuntu nkunda Imana kandi je Imana ihora inyitabarira ndafise umugenzi wanje umwe umwana w'umupasiteri ndamutelefona ndamubwira nti Justin ni sawa ega je burya ndagwaye ukuntu karabaye acambwa ati je ndi mu cibitoke cya Rugombo sindi gushike ngaho mugabo ndahaca ndanamushimira cyane yaciye aza rero nko mwijoro saa 5 urumva narandaye ndagenda kuryama abana ndabwira ati mugende rero tuzobona nejo ndaryama Beni ndaribwa mu nda
munda haraka urabona kwa kuntu bumva munda hari kwaka biranka nyene urumva yuko jewe munda ebana biranka ndavuga je buriya rero ndatinya ndavuga ndapfuye je n'ukuri karabaye ya nyuma aje rero aransingera n'umushaje ndakunda abantu basenga aransingera acambwira ati wewe urafise ikibazo genda upimishe isumo ubwo buranyica kuko si ubwa mbere bamaze kuyima si ubwa mbere wayinyureye ubwa mbere bayimpaye ndi mu bwiza nyine ahantu nakoreraga hari ibindi bintu nakoraga hama rero icyaje kuntangaza no kubera umukozi w'Imana ambwira ati wewe baragwaye ishano kandi babirungitse mu muyaga upfa kuraba abantu ugendana nabo ndavuga wapi mu izina rya Yesu byose Beni ndagwara Beni dimanche ndabyibuka bantwaye ntazi yondi iri kuraje wataye ubwenge nataye ubwenge barantwara ndiko ndaribwa nko minduru nk'umusazi baca barantwara rero ku muntu araho arambura acabwira ati isumo yari amaze kuzura umubiri wose kuko hari ikintu camfata mu mutima nyine kikawumva nyene kukituma utera cyane ahubwo kikawuniga kamenga uri kwizinga menga urukurifa ndaza ngaha rero ndagaruka baranga Beni harageze igihe abantu baza kundaba nararyama ngoma ni kuryama mu cyumba ntibyakunda ngoma nizungurutse si Beni akaza ngaha simenye ko yaje mu nyuma rero Imana ndanywa imiti namaze nka 2 semaines ndanywa imiti abo bahora bagoma baza kunsengera bajya muganga nyine w'ikirundi bagoma baza no kunsengera ko aje naho namwe imiti y'ikirundi nagoma shira Imana imbere Beni harageze ahantu mbona ndi ku mpanda bagiye kushingura agomba mbona abantu bariko bararira ngati ndapfuye no kuko Imana ndapfuye hibo jewe mfashe umusaraba oya wafata nkande we burundu rero shanda kira Beni Chris aratinya gufa wavuye habi kabisa none kubgawe urabye ko bakubwiye ngo urabe abantu mugendana iski waragize ibiyumvira abagenzi mugendana urababaza Beni ikintu cambere ugomba kumenya mani muri ndabivuze kandi ndabisubiramo muri industry ntidukundana na gato kandi ibi bintu niba utaravyumva uzovyumva ntidukundana na gato nk'umuntu arifasha aragutelefona arakubwiye ngo ewana ngushaka ngivi uko sawa ngo se ntibashimishwe n'iterambere ry'umuntu urumva yoryoherwa bona je Christian ndiko ndikurunga hasi canke ndiko ndamererwa nabi ibyo byo ndiko ndasegerereza kandi je nteye imbere rega naho wonyica naho noba naragize live hirya yejo ndabivuga uraze je ko ntajya umuntu ugati je naho notera imbere hama ukanyica erega ntibijya bintu mfise ntibizozi wawe nta naho muzohurira uzoza umwifana canke unareke rero kumva ngo hindura abagenzi ku bantu banzi Beni urabizi je ngene fise amahera ndashobora kubwira Beni ngo tugende gusangira tukisangirira tukaryoherwa kwa nta mutima mubi je nigiriraga urumva barumva twasanga kuko nta myaka 100 urumva tuzomara ku isi nimba bisaho ga 50,000 ndarondera abagenzi bamwe bati ngo dufungure tuje gusangira ariko ugasanga ari umuntu agufitiye umutima mubi Beni ugasanga yavyakiriye nabi ugasanga wewe ntaryoherwa gatebana Krista Yes kumbure Krista je nara kumbure ngomba kugaruka barambwiye kugwaye barasa n'ukumenga ntibabimbwiye ko muri Bujahit urazi ko ikintu kitakuraba ntikikuraba kandi ivyo kuvuga ntibiriyo wewe bakubwira ibibona ko bikuraba nyene bikwerekeye siko yes kumbure narifuje kumenya simbega Krista gwaye iki that's why no munsi nari nashimye kuza no munsi atabyuzi kwera nzi yuko abantu bagwaye badakunda nuko baje imbere ya kamera ariko baranzi ko wewe uri umupambanyi nuvuga uri umusoja uvuga ati Krista arashobora kwemera ndazi naho ndamukorera umutera za kuvyemera ariko Krista yes kumbure ko tuzi yuko umuntu yahawe nuvuga ishano canke umuntu yahawe uburozi bigorana ko bimuheramo mbega we ubu wiyumva gute kuvyerekeye amagara yawe onye umfite urumva namaze Beni baramaze kwishana jewe je nibaza ko Imana inkengera ko je ko yazi gituma basinzi Beni bakurukije rero je ni kwera kumva byo byamaze kuba byinshi mu mubiri ewana yari je na toilette wera toilette hapa unaendesha hariya nagatebe nashize hajya yani hapa yani umuntu agiyeyo wayumva umenga yagutebeje oya ntiyajayo barayimebeye cyari bace bayimebera urumva agutwenga Beni agutwenga iri ko ari problem barayimebeye uriko raendesha noneho
muri shoshazi ahantu Beni je sizi impamvu nuko yani telefone ntakamiti sasa ko telefone ntabasha kuyitora nyine abantu barabizi harageze na ahantu rero hazi ibintu byirabura ndavuga ni je ndapfuye karabaye none ndahamagara papa ndambwira muta je ndapfuye biraheze urabuze imfura urabuze papa rero banje akunda gusenga bati mwana nukuri nacuba yana nacuba abaze kuzi ibintu byirabura byaje nk'ishuro nka zitatu Beni gushika n'ubu ntago mfungura neza ariko ni bon urabona ko bize n'ikebuke dafa pasi kwa kangaye nagiye ku kazi ndakora iganiro kimwe numva biranse ndagaruka ibizunguzungu ariko nibaza ko ari kubera iyo misi nemaze mu utamenyera udasohoka utabona izuba yes kumbure nk'umuntu waba ntumuzi gushaka kuri no mwanya ntabuzi ariko ivyagizwe n'umuntu bega kuri no mwanya nimba uwo muntu ariko araraba kino kiganiro umubwira iki Kristo uwo muntu yaramayishana ndamukunda ndagukunda mana cyane ndagukunda sana kuko ndagukunda tu kubera nta kindi kintu nomubwira ati ndagukunda ariko wibuke ko ibyo ukora canke ibyo uteganya gukora jewe malipo ni ya papa duniani yes kumbure ibyo ukoreye mugenzi wawe kumbure hari umuntu azobikorera biwanyu canke akorera batabikukoreye wewe bazobikorera abandi kandi muze mwiyumvira ukoreye nabi Kristo mbega Kristo ababaye ku bwa Kristo ni bangahe mbega bizogenda gute yes kumbure muze muravyumvira nivyo nyene kumbure inkozi zikiba ariko nizira bivyonye Kristo ni Mungu tu atatulinda sete kumbure abapasiteri barakujije novuga bakubwiye ati uraraba abagenzi bawe mbega Kristo akubwiwe agiye guheba abagenzi igikunda urumva n'abagenzi nta uramenya wabikugirije mfite ibintu biri muri wewe Beni ntiwobyikura mara abantu bago bambwira ngo gabanya abagenzi kandi umuntu yakuronde ntayo baragukura nk'ibyo byaje mu muyaga sibyo nariye yes kumbure nawe vyogenda gute umuntu wandikiwe yuko utaragera kupfa ntugenda tuguma tukubona nka Christabella tuguma tukubona nka bad girl I live the life I love and I love the life I live kabisa ivyo navyo mu kirundi bice bisigura gute live I love ba mu buzima I live the life I love ubuzima nkunda kandi ngakunda ubuzima ndimo okay yes kumbura kongereza ni gake yes kumbura yes kumbura turaza kumenya byinshi kuri the bad girl ariko iyo ni yakaza kusura Marisa iyi ni yakabiri duhejeje ko yambere gwa umuvumburo ya kabiri nivyo ndakubaje mbega kandi pole sana kwa kupona tena felicitation kwa kupona tena kandi pole sana na masumu na Mungu akurinde zingine sumu kandi wari kuza kushingura Ben iyo ndi wewe ndi kama tamusaraba Kristo arafuye Kristo aho nari kurira gose ariko yes kumbure turaza kumenya byinshi mbega Kristo hari ndi makuru akora trending kuri wewe imbere ko tuyashika ko imbere kwanza mbega ngaha ni muhira iwanyu canke ni wawe ni wawe yes ni wawe mbega na amafaranga kwe muri Bujahit Benichou suto sana napasha nikuulize na amafaranga kwe muri Bujahit no yes amafaranga sio kwe muri Bujahit mugabo sa amafaranga nkura muri Bujahit ufise ibindi ukora bitari bijya byo kumenyesha makuru bitari bijya byo kumenyesha makuru kandi urumva jendi fight girl mpambanaji yes unapambana uko soja abantu barabana twanikira amenyo hajya ahanye bakibaza batazi ko ufise ibiboro biko birinjiza hari ya mane turacafura cafura hama hagera kuri mikro gasa neze bibaye ngombwa narijya nivyo vyiza cyane kuko iyo ubishira ku mugaragaraho bari guca ushobora gukoraho fresh ariko nizere yuko bimeze neza cyane Kristo kuko tubona ubuzima bwawe uri bimeze neza cyane yes kumbure mu bameshe makuru babaye mu buzima bwiza nk'ubu uri muri novuga muri babiri ba mbere nico ngira bampora Beni henda kwereka nimba uri muri aka kazi uzi ikintu cakuzanye bibyaza umusaruro kabisa ndakubwiza ukuri bibyaza umusaruro ureke kugenda uslayinge nimba ubonye ubwo bumbi amajana ngahe ugenda ubunywere ugenda umuriyoni ugenda umwe bubyaza umusaruro ku buryo ejo bundi uzobura ahantu hasa neza urumva ku buryo umuntu wese azaza akavuga ati ejo utazoba ufise nuvuga ingufu zo gufata mic uzoba ufise ikintu kirakwinjiriza hari jewe kuba ndi ngaha ubwenge urumva icambere n'ubwenge icya kabiri ni ukumenya kubana neza n'abantu urumva
urumva cya gatatu ni ukumenya kwitwara neza kuko je naje muri Bujahit hari utundi tuntu nkora Imana twapembeni twinjiriza hama rero ndagirirwa neza Bujahit baramakazi ndavuga kuba ndi ngaha reka nongereze kuri yandi nari mfise ni kuba ndi ngaha uruhara runini kuba ndi ngaha ndarukesha Bujahit kabisa kuko nuwoba agize ishafasha ari ibintu barabivugwa yoba yarambonye kuri Bujahit sibyo ariko rero jewe ndafise ibindi bintu nkora mubagira uzumva commentaire bagira banyica bavuga ngo Crystal asiga ameze neza rafopase nagiye mu Rwanda sinzi kubizi narabimenye bifera yagiye n'indege ibikini none problème iko guys problème iko aende na miguru aende na ngorofani aende na avion tumikisha akili menya ubwenge kugira umenye ibiri kurarondera ibyo uri kurarondera ejo nejo bundi uzoburi hehe ejo n'ibyanku uzoburi he ejo Bujahit ni yugaro uzoburi he urumva ukoresha ubwenge bwawe apana kwishiramo umuntu ngo ibikini bi slay queen agira uvuge ngo slay queen bagize iki abantu baslayinga ngo baraslayinga slayinga simbyase ubibyaza umusaruro muri ubwo buslay bwawe yasubira neza nuvuga n'impanuro nuvuga aguhaye utamuhaye n'amafaranga kumbure wewe wiyerekane gose uslayinge ariko wibikira ivyeje mbega kazoza kawe kameze gute mbega passion yawe izo bimeze gute siko none hari muri ivyo yitwa Sadbegeze kuririmba tegura neza passion yawe igihe kirageze kumbure ni indirimbo iyo ishobora kuguhanura nimba ufise nuvuga iyo ngeso yo gukora utibuka udategura nuvuga kazoza kawe kumbure turabona bimeze neza cyane the bad girl atubwiye yuko asanzwe afise nuvuga ibindi biri pembeni atashatse kutubwira bimwinjiriza amahera byongerekanye n'ibyo amafaranga nuvuga aronka ace muri Bujahit akaba afise inzu nziza nyine sinziza ndapanze si wanje urapanze ariko ni nziza Kristo none ngashaka kumbwira inyo ipanze cyane ntipanze nk'amajana 2 amajana 3 kuyagabanya gabe amajana 4 amajana 5 duga amajana 6 duga 1 million 1 million reka tufatire kuri 1 million apanze ni uwe ibi atakupatia sasa suma ya mugihuhusi rero kiya mu muyaga itakuya mu gihuhusi beni nzoguhamagara umunsi iguhitane ku mpande kandi cikwihambira uzocuza kubanga inde jewe napfuye wafuye wewe oya sinoronga amahoro cugumunzira beni zo kurondera umunsi umwe uko turi kumwe nze kurondera ndi muri ibyo boro byawe kabisa kumbere tuzomenya byinshi Kristo azobitubwira nuvuga imwinjiriza amafaranga turabona nuvuga benshi birabujije amahoro bakeneye kumenya ivyari ivyo benshi bakayifuza no kumukuraho ku isi kugira ngo barabe yuko boronka amahoro batobana kandi Kristo yawe dukundana muri industry guys ntidukundana kumbere ni gukunda nyere hakwe dukwiye gukundana ariko bizogenza nibukebuke Kristo siko none kumbere ni fresh ariko hani makuru trending bavuga yuko ibinye wabihawe nuvuga na wa mu diaspora ni Mario Balotelli inde DJ Kiss ni hariyo DJ Kiss Mario Balotelli amwe na se ni DJ Kiss Juxi DJ Kiss ya DJ Kiss anacheka business tutaijua business ya wapi kiri mu urazi kubo ariyo nkibona ko DJ Kiss ari umustar DJ Kiss anakupatia vipesa urazi ko ariyo nkibona ko Kiss ari umustar unapanga kinyumba kuna bifranga DJ Kiss uyo twende sasa atuexplique DJ Kiss bimeze gute bibeshuze ari ukuri bitubwire kandi ngo vuba ngo ziza kukuronga wow biratesa afisi Kiss aritangaza ndatanga Kiss niwe Kiss arafise na abbreviation David Narinzi Kiss ni DJ Kiss ariko je jera imvuze DJ Kiss ariko hari ge shaka kuvuga DJ canke nkavuga Kiss na mazina yose nigwiwe sivyo gajo DJ Kiss DJ urafise umugambi wo kuza DJ Kiss yo mukama yigo peti ndi kwango peti Kiss wubatse izina nimba ngeze ku rwego kuvuga ko jewe ahantu ndari wewe respect bro wubatse izina kandi ndayamanitse n'ukuri none Kiss ngujya sivyo rero ndaguha contact ziwe canke ushaka kubona uzifise umubazi ati we na Krista mumeranye gute cyangwa mubanye gute turaza kugira interview live na Kiss by the way nta nico bitwaye naho amahera yo bayama ntaje yo ahubwo dure yama ndagusabye nikorera umugambi sivyo hama dutera imbere kugira ngo
ndazi urugo ruzembere neza biraharawe abadiaspora kuturongora kisidire ama nkora umugambi tugire urugo rwiza uja kurondera ndondera kugira duhurize hamwe sivyo yes kumbure ni DJ Kiss rero umva yuko bavuga ko bagendana na Christabella kubwira yuko ni vy'ubujama gusa tuvyite ko ari vy'ubujama subujama n'umusheri ndabi kana pana apana muhitira umutanzania ibyo uvuze rero ngo amahera daza uruje kumubaza wumve kise kumubaza kisura mumaze wumve arakubwira gusa ujya mujama vuga amajambo menshi je amatwi subwa mbere warubyumvise ariko subwa mbere aribyumvise nawe naramwandikiye amatwi arazivye narakimwe no wumva sindavyitaye ariko bibaye byo ntivyo babibi kuko nta mu boyfriend afise ndamufise abanganye Canada wewe abadiaspora kuturongora atwe kubera inzara nitwobankira nani kubera inzara ari asu kubera inzara Juxarabizi Wodi Juxi ni best friend wanjye nari kwibana bro nari ngombe kuvugisha vuga shatu yana Juxi ni friend wanjye friend zone canke n'umuntu nyine arabizi ntabwo ufise abantu bose b'abahungu fuko ndabakwagiriza ni mu friend zone canke nta mugabo ufise bon kuba nyine ndafise umuntu dukundana mukundana atabanga hari Canada baranyita no kuko mana oya nago biri ngombwa kumenya habo batamutumya kisungu gihuhusi acafana fariki ukoko siko kisi ntazi haba sinzi quartier aba muri quartier babyita gute ni kisi nyene utazi quartier aba baje ko ufise umushero utazana kisi bamumenye nikibazo kisi nyene Canada ariko amuse kwa ariko urabituhaririza ariko uravyemeye sinabihariri bavuze ko wavyemeye nasa mahera ariko no mu boyfriend wa yego sha okay biratese urumva rero birumvika Krista business akora urumva twayimenye kisi nimbarungika amahera ko Chris vraiment turazi ko amafasha abantu benshi cyane nimbarungika amahera bazigara kamerwa neza ndio afisa amahera Kiss the manager ugira umupinga ko adafise amahera ga Chris ndakubaje DJ Kiss afisa amahera the big manager with design amara muririmba for real ramara fise Shado bazi bakubwira ati ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera reka tubyemere ko wambaye ikirezi ntamenya ko kera kumbira ayo mafaranga nimba yakwima wewe ariko abandi tumva aya abandi rero tubivuga Kisi byo nampati franga raki mumbe basi franga ku kamera mumbe arabizi nawe nyine batkya arandungi ari hagarara ko cyamukobwa ari hagarara umbiriza sini kisarandukira miliyoni nizo business nkora ni ariko peu importe nawe baguha ikibazo kiri none singo bisanzwe yes kumbure na yiwawe na yiwe ni bisanzwe ayiwawe na yiwe nico kimwe no sumo boyfriend wa friend zone yes tuvyakire gutyo mezereza cyane nigeze mvuga na friend zone nigeze mvuga ariko mu ari amujama yanditse izina we uca hakisi kisi bina kisi ariko Chris none musi mu gitondo mwavuganye mero kuvugana cyane deruka kuvugana hirya yejo akuyagiye yakubwiye gute yumva yakora mu kice bimeze yarandamukije nyene arambwira wagiye ku kazi ndamubwira yego okay ngira byari bimeze neza cyane iskumbere dufata ko ari umugenzi wawe ifoto urize Chris usomuriza gabangine nawe cyane kurizi iskumbere reka tubifate ko ari umugenzi next anapiga next reka tugire next ntacho yeskumbere ni Bella the bad girl akubwira yuko ivyo mvuga kuri DJ Kiss sivyo yeskumbere ivyerekeye isumu yababwiye ati jewe umuntu yampaye isumu ntawenzi ariko ahari hose ndamukunda cyane kandi ndamwifurije kuramba gutera imbere cyane gusumba yeskumbere abone yuko ivyo yakugiriye ko yobigirirwa n'abandi abone ko atari byiza ko bibabaje siko none ga Kristo yeskumbere hanaba twahamenye ko ari iwe jabwo nibaje ko ari wabo ariko nufise ko ari iwe niho yipanginga none Kristo ko wipanginga ko avuga ngo abakobwa abasiliku nibo bipangira none wipanginga ari umukobwa muri society bavyakira gute abantu bavyakira gute mu kibano muhira muri family mbajije ikintu ciza cyane mfite nashaka kumbaza ko kuba nipangiye babifata gute muri society ntago mbaye kubera abantu sibyo kandi uwicaye nabi ababaza imbere urumva
gikuru nuko muhira baza homba ari papa arazi yomba mama arazi yomba arazi ubuzima mbayemo urumva ikigira kabiri naco kuba nuba nipangiye ndiko ndondera ubuzima bwanje urumva na suburaya sibiki ibyo byose myumvira ababizi abagenzi banje barabizi ko mva nga mu gatondo nkagenda ku kazi naba ntari ku kazi muri Bujahit mba ndi mu makara guys udandaza amakara aradandaza amakara nsa nabi amakara makara sindadandaza ndaranguza urumva rero ndiko ndondera ubuzima bw'iwanje je simba yo kubera umuntu numwe uko mubifata ntago bindeba urumva muranyanga ariko mugoma mureba ibikorwa byanje nk'ubu Beni uje kumbaza umbazaguza kandi usanga unyanga ariko ushatse kumenya ibikorwa byanje ntago bindeba ndamwanga Krista vraiment aho naje kumuraba ndamwanga vraiment ntago bindaba simba yo kubera abantu gusa je ndakunda abakunzi ba Bujahit ndagunda abafana banje kubera barabandika ambwira agakobwa kavuga ibinyarwanda okay fresh abakobwa iki niki fresh ariko ari nabandi baravuga ati Krista courage big up sana unaweza sana mambo yako fresh sana kabisa rero ku ico kibazo Beni simba yo kwera umuntu sinitaye ku byo societe ivuga ikibi nuko ajya mu bintu bitari byiza nkajya mu gesombi bakajya bambona Krista Beni simwe inzoga nago njya mu tubari nuko Imana subizi nago njya mu tubari nago mu bintu by'amabwate ntabyo nzi business nyumbani nyumbani urumva rero nibaza ko ni nkori kosa ryo kwiyerereza canke nkandagara hanze muzoca mubimenya muzoca mumenya ati gawundi Krista impamvu yagiye kwipangira yaragiye muri ibi ariko plus y'ukuntu je mutima wanje ndawuzi muzoba mubona ntera imbere kabisa kumbere muri byinshi narifuje kubaza Krista Bella yabitwishuye wabimenye nawe kumbere kuba mu kino kibanza wari kwifuza kubimubaza bivanye n'amakuru arakora gushikira right now yes kumbere uno munsi turi kumwe na Krista Bella novuga akubwira ati akaryoshe ni gahora mitama Krista Bella arashaka kumbwira mbega right now Beni yagarutse Sharujya nyumbani kwa narakaraba mu bimeze gute program imeze gute kwanza bizogenda gute guys icubemereye ni giki kuri Beni guys umva ndababwiye ikintu kimwe ubu mwaramwivugisha ngo ngibiki Beni yagarutse sibyo Beni yagarutse tugiye kwatsa umuriro kabisa kandi anamuruta nimubone tubeze acha Krista ndakuruta kandi umukuzire wawe agakuzire akajesha twagiye guhura uduriye mu kazi tozi kuri abatura bakuzire kandi nari kuzokuresha ntazi kuri dada abantu bazicana mundabire kuri kwima yes kumbure tuzoyaga byinshi turacari kumwe na Bujahit kumbure turi kumwe na Krista Bella byari kabari Juma professional guys bakunze ba Bujahit ibintu tugiye kubakorera na amarorerwa kabisa tugiye kwazana ibiganiro bikaze hamwe muzovuga ati what the fuck misiri imbere kabisa yes kumbere arabantu benshi bari bifuze ko ara Jux njo kwaza Jux goga kamera naziri kirakora Jux goga ivo yukonyere ingo Jux mama muvuga ngo Juma Jux kakwaza Jux vipi jamkweli kwa kabisa uko fresh iko ndashima ni vitu gani unanianza gani Jux wewe umekikiru kiri mwe utavuga ikirundi Jux jewe mbo en fait je ndumurundi kazi urumurundi ego ndumurundi guys reka ndamubaze Jux ku bantu murabona ko mumubonye kuri kamera abantu baromba ngo Jux beje de la capitale ko mubona mutwandike muri commentaire mutubwiye karumbere Jux izina ry'ikirundi ni ryana jewe je nitwa Aviagman kandi Jux uri mu Faransa Et je suis francophone. Et c'est comment je peux m'exprimer en français parce qu'il y a j'y oui, même l'anglais. C'est comment je peux m'exprimer en anglais, en français, oui. Même en qui on dit un peu. Parce qu'on dit bomber pour connaître. Ah oui. Maman, ça vous la cache à l'anime à la caméra quand tu es en Benichou. Bon, oui. Acheni sasa. Yes, kumbura ubona bimeze gute Krista Bella tubandanye ukunyene tse turahamagara abantu kunyira ubona gute iki kintu tugikorere
mbona ni bien vraiment ndamusabe zo turakiganira na Krista ego for the week missions kandi ibyo babyiza cyane kuko ibizana vibes nziza muri iyi industry batwitegeye guys twitege kurera mutsera bakunzi ba Bujahit usubira hari inyuma mbo bakunzi ba Bujahit kwanza mumbona gute gute kurira Juma huyu ni mmoja au nilipenda wala shida kujifunza mbo ni mwanya kuna wengine wakoga wanasema sababu kuna demu moja amependanaga yeye anamsikia akamwambia shemeji sasa unamwona bwanangu eti mbona wewe bwana wako ni mapengo bo ndabakunda cyane abakunzi Bujahit TV ibyose tubikora ku bwanyu kandi turabakunda cyane muraba boss bacu turabakunda sana havuyemo kuke the big boss namwe muca mushikirana kuko niwe dukunda cyane kuko niwe agira aho tuba naho tuvimbisha amatumbo turagushimiye cyane Juma Just Professional kumbere mwayimenye nuvuga mu cameraman mwari mvuze kuvuga ati mbega Jux asa gute nuvuga le BG de la capitale kumbere mwamubonye yes Chris ndagushimire kandi thank you sana bro natangwe nyine numva nabikweye nakoze sorry ngabira nibisanzwe ndeka ndagushimire cyane Benichou nubwo waje nabi akoreka ndagushimire kuko ndaryohewe singiye ko dukoze ikiganiro ngiye no kumubona Benichou kabisa ubugiye kuzurambona miss yose ndabikene for real ndabwanka Christ ndabwanka ariko numuntu uvuga numuntu wa mbere nkunze gukurikirana nayo narindi narakunda gukurikirana ibiganiro byiyo cyane kandi warabikora neza Christ warambere mu kibanza neza cyane yes thank you so much man Bujahit igiye kwa kumurira baraturoga none tuzosubira inshallah imana bikunze arakumena beri kuri kamera nuvuga ari Juma Just Professional nuvuga nibagerugera subscribe hinge gato tungwe cyayisha nimwogende kwanje